ni FREEMA boy adahererwa n'ibintu umwanya abafise ibintu avugwako ndagaruka neza ku giteramo wakoze mu Rumonge nimba ntihenze wakoreye umunsi umwe na OLGA aragura abantu buraronka abantu baje kuri status avuga ati na peti yangu pole sana umenikuta kwa uwanja wangu rikya jambo warivuze wakuchaze kumeneka ko OLGA ataha uyo kuzuzu hari canke byari bimeze go kuko no munsi FREEMA boy yaremeye ko asigaye aroga muri nyuko ndababwira rero dufise uburozi tukoresha mu muziki rero narababaye cyane kubona Double J ejo avuye muri igana arabizi afite talent boy sinzi ivyo barabiye ko sinzi ko barabira ubunini kugira ngo urengane mugabo talent yo barabira talent ya Double J yari kubandanya kuko ari abantu barimwo bakwiye kuvamwo je ndo muririmbyi namba bamuboneye ubunini woke nashaka Yes, hello bakunzi wa TV murameze bien murameze fresh elma lo mwako bisanzwe ndameze bien ndameze cool ndi bien uno munsi ndi mu kazi kenshi nko mubona yuko rengana Yes, turameze bien vipi bro poa fresh ego vuga mu kirundi ego ku bantu batakuzi ubirindira akazi ni twa Skendo ndabasanza muri location y'indirimbo runaka no bantazi indirimbo imeze guteske FREEMA boy yo barimo canke nawe ntari FREEMA umva twarakoranye ibintu byinshi cyane uyu ni grand frère wanje naweza nikasema ameniza mtu wa muziki namjue kwa vitu vingi sana kifupi ni hivyo ni ndugu yangu anakuwa ni support vitu vingi sana asante sana mzee mimi acha nikuache kwanza uendelee na kazi utaongea baadaye Yes, bakunze bandateve ko mwavyumvise FREEMA boy ndamusanze muri location muri rimvye mugenzi we ariko nabuze ceka je ndamahagare aturamusa amatubandanye n'ivyo wacu twe na FREEMA boy FREEMA umeze neza ariko ni sawa abakunze bandateve bari bagukumbuye cyane ndabakunda I love you Ego FREEMA boy muramuzi ni wa muntu nimvuga kuri no muntu atagiye umuntu wa wundi usanga afise byinshi cyane byo kuvuga yageze imbere ya micro kugira ngo abashikirize ariko nje naje kumurondera kugira ngo tuganire kuri Dusma uko hariho byinshi nabonyemo ntegezwa kubiganiramwo kandi ifoko tibigaruka ko cyane FREEMA kwanza ndi kwana zanka manda kugutata ko na OLGA uko wapi mama OLGA ari wiwe bo mugabo mu mwanya aza kuzanga kuri Bamako no programme nari mfitiye mugabo yabaye surprise ku mugenzi wanje Skendo akwa shootinga clip na Bidondo bo byabaye gusa konshika gusa kumusapotinga Dusma uhamagara OLGA inyuma yo gutora umwigeme Estanish ugatora buragiye mugakorana ama collab muri ya nzira yo kubandanya uduhereza collab uno musuje na OLGA ikintu waravye kuri OLGA ukavuga teka nkorana n'uyu mugenzi neza yo kubwambere wari waranyemereye kuzokorana na Ines mugabo byahindutse mbona haje OLGA bo okay OLGA numuntu afise talent OLGA n'umurinzi wa kera OLGA maze kurimba na Diamond ari indirimbo ya Lolilo Diamond OLGA n'umuntu afise talent ikomeye cyane mu bantu nabonye yuko dukorana OLGA vraiment ijya ndirimbo Dusma nabonye ko ayishoboye kandi yarabishoboye cyo turakorana indirimbo nawe FREEMA boy nagiye kumbuga zawe nkuko sazo ndagukurikirana cyane kandi bikaba bye byinshi ndabizi Dusma iba indirimbo yawe ya kabiri ifise titre yitwa Dusma iya mbere yarasohotse haiza amezi 10 eske bese biyumve ko ari remix yige wakoze canke n'iyindi kubera ki nimba ari yindi kubera ko wahisemo kuyita Dusma kandi uze kufise indi yitwa Dusma Dusma sinashase kwandika remix mugabo uyumvise ni remix ibyo bintu biri kwicata uravye n'indirimbo ya Fizo Dia ni remix mugabo yanditse ko remix bo ari indirimbo za Burna Boy indirimbo z'abandi baririmbyi benshi bo twebwe tujana nigiye ijya ndirimbo ni remix mugabo uhiravye neza ukumva ni indirimbo twashase gusa ko ishikira mu bantu kare kubera umuntu yumvise remix aca yibaza vyinshi mugabo ni indirimbo ni Dusma indirimbo nziza abantu bayakiriye bien ama comments ni menshi abaririmbyi thanks Larijo thanks Ibande with designer benshi cyane ego benshi baravuga ati inyuma yo gusohora Dusma barakubona hirya no hino uri kumwe na OLGA imigenderanire imeze ni myiza benshi bigatira kwimva ati eske FREEMA boy na OLGA ntiho bari mu rukundo inyuma yo gusohora karimba bakaba kari romantique ego ijya ndirimbo kuraraba kwanza je na OLGA bo OLGA n'umuntu turi muri studio kwa je na mfise melody naho nyarafise melody cyo tuvuga tureka tangura we urumva ndamugira OLGA ndavye ku ndirimbo ya je na Stanish nije natanguye mugabo
uno musi shaka ko ari wowe utangura je ndakwakira mu nyuma cyo dukora rero ikintu cyabye cy'amateka kabisa ariko abantu bavuga ati Olga na FREEMA BOY baba bari mu rukundo iki kintu FREEMA BOY akivuga kwiki Olga na je nabwo turi mu rukundo Olga ndamfata nka big sister ndamuba Olga n'umugenzi cyane ariko imigendanire akomeza mu gihe igikorwa cyarangiye niyo mpamvu abantu bavuga ati peut-être mwe muri love oya ujya no muri mugenzi hanje twakoranye indirimbo ya bien kandi Olga n'umuntu afite urukundo inyuma y'iki gikorwa ni imigendanire urana ko izo havika vyariki apare ya Dusma mwagiye gukora bo inyuma y'indirimbo ikwikura neza indirimbo maze umusumwe ni kuvuga indirimbo ikora kigwa n'abantu bien ndafise amakolabo ndafise indirimbo ijya n'ama stock ziriho n'ama video urumva simbika audio n'ama video ari hajya arige nibaza fatireka ndekuri indirimbo kwanza narababwiye inyuma y'amezi 2 igikorwa inyuma y'amezi 3 igikorwa rero stock irimwo n'ubu ijya ejo nariko ndamarira kandi indi ndirimbo iri nayo deja tumaze kwishira muri stock ego Larijo aragushize kuri status ararepresent status yawe arakubwira ati ndakunda ukuntu witanga ndakunda ingene ukora nubwo hariho abantu akajya mu kanyuma ndakibaye nyene agahereje tere yiwacu irimwo ibi agahaze voilà iyo message warayikubiza screenshot ayishira kuri status ndimva ati ako kano gahaze FREEMA BOY yoba yumvise Larijo mu bye naka urumva Larijo n'umuririmbyi mugenzi wanje arazi iterenge nimeze arazi ivyo turimwo donc ivyabaye byose arabizi ajya nanje nacenda mwishura ati mutama ibi bintu barabizi kandi barabibona mugabo bikabananira kuvyemera kuvuga yuko dushoboye kandi dukaze ego mugabo iyo message Larijo yaciye ayibona aratwenga arabizi bo turitanga sana ego FREEMA BOY adaheregwa n'ibintu umwanya abafise ibintu avugwako ndagaruka neza ku giteramo wakoze mu Rumonge nimba ntihenze wakoreye umunsi umwe na OLGA arabura abantu buraronka abantu baraja kuri status avuga ati na peti yangu pole sana umenikuta kwa uwanja wangu rikya jambo warivuze wakuchaze kumereka ko OLGA ataha yo kuzuzu hari canke byari bimeze go bon ije sinabivuze kujya mugabo nagomba ndabereke bajya abantu badufata rero nk'aba badashaka kwereke ko dushoboye kandi dushoboye nige statira bivuga tujanye ruguru izige amatere baratuzi cyane amugisagara ego bafisa niyo mpamvu hajya dufise ikintu cy'aba journaliste bafisa abarimvyi babo nashobora guhereza umwanya FREEMA BOY afise undi murimvyi wiwe biragoye gutahura niyo mpamvu vuze ati barabibonye yuko dushoboye abantu bari yari kuri Laidi mu rugombo niyo wazovuga ukuri niyo wazowabwira ukuri muzo murondera abantu bari yovuga ati ijya concert zari zibiri imwe yari kuri Africana imwe indi ringaho kuri restaurant Ruhinyutse bar bazokubwira ibyabaye ahajya rero bareke dukora umuziki nibashiremo ibintu byo kwankina nibashiremo ibintu byo guteranya abarindi canke nibashiremo ibintu byo kuduca intege dukore gusa mwari hajya anya muri bicocoro mwese navuga ko mwari mwahuriye kuri teremwe muri bicocoro mwese OLGA n'umuririmbyi asanzwe akora neza ndetse ariko arakundwa cyane umaze kwandika ijya message woba waramenye ngene OLGA yoba yarayakiriye ubwo ntiyayakiriye nakavuga ati yana jamangwa na niponde nashobora kukumind bo ausi kumind bo nashobora kuko arabizi yuko ndumuririmbyi kandi ndamukuriye mu muziki ni hamwe gusa birashika ari amatere amwe woja gukora ko ugasanga kajya karere ni ka Fizo ari akarere woja ko ugasanga ni ka Lolilo ari akarere kagena ka Satbi apa sigusi rero ari uburere buriho utokoramwo naho twodugari abanyamuhinga nibo babizi bo Kirundo donc muhire iwacu ahi Bujumbura abarinzi ni benshi cyane mugabo benshi banapigwa jeki banapigwa jeki bakabaduza bakabona yuko bahejeje mugabo biragoye music ahantu ha FREEMA BOY avuga ati je ngaha ataurete msanii gani tukipafika hapa Monshere au niangushe hapana tunafasi yote kazi tusiko tukora kazi kuja wavuze ati ariwe hamvuga ati hapa ni muterea fulani je tereza FREEMA BOY terei wanje ndakubwire rero je ndafise uburozi
uburozi mfise nkoresha ni hatari urakomeye cyane. FREEMA BOY asora audio ni video kandi video za bien. Uzowegera ujya ankorera ama clip. Niba kuna munsi FREEMA BOY yaremeye ko asigaye aroga muri gukora indirimbo ze. Ari uburozi wa force bw'inguvu. Ni nguvu ni force. Ukoresheje inguvu cyane n'uburozi. Izo nguvu zikoreye abandi badafise. Niko ndababwira rero dufise uburozi dukoresha mu muziki. Force nabo n'uburozi. Rero araba peti batemera ko dushoboye. Arabandi bantu batemera basi batwegere. Reka nshimire Vivance cyane nanakurikire ikiganiro cyo kuri Changamuka show. Nari muhira niko ndumviriza kuri radio. Cyane avuga ati uwo muririmbye je shaka ndamuhamagara ndamubaze ubu buryo bukuraye bwo gukora clip adakora concert sivyo tutamubona mu ma evenement menshi cyane mugagasura ama video akomeye igerero rwa burozi ndio uchayi wako sasa ajya bavuga ati ni nyuma ya zero irakora niyo dusha dukorera haje okay donc tubigira benshi barabizi ko bishoboka turashoboye music iri mu maraso ana hii video imejaa bitoto bitoto binaingia yabo iyi ni pari y'abagenzi bidondo skendo bashabagiramo na lancement muri clip ego tugende na FREEMA BOY gatoye basi kuri Dusma tumvisha abakunzi b'umuziki baby forever nakutaka daima I wanna leave your side come baby me I wanna show you love hey. mutima inseko yawe ituma nisanga muri paradis yo boy abakaniko nakundire inseko yawe ituma nisanga muri paradis ego turabe neza kuri indirimbo yawe na Esther n'indirimbo ya FREEMA BOY nk'abantu nagomba gato sorry gatogo ndo mara moja sorry amse baba pops mkiwa nagomba ndabereke abafanzi director aguma bikora neza nkorera indirimbo nyinshi yakoze na Kirato akora ya Dusma ibiki pops bacha bamubona mu mwanya cyakuje tujongere ariko anatanda yuko ashika reka mbe ndabaza entre ya Dusma na Ikirato zagiye zirakora neza uno musi ubona yuko iyo hamahirwe manini yo kubana ifise power niye mara moja mimi nataka nionyeshe niaje fresh mzee baba ego uyu mubona niwe director yakoze Ikirato akora Mon Bebe akora Dusma Popsi yankorera indirimbo na Stanish reka ndabisubiremo yankorera indirimbo Mon Bebe yankorera indirimbo iyi Dusma na Olga arashoboye uno musi akora akorera abandi me n'umuntu afise talent ikomeye cyane Popsi nilikuwa nauliza hivi kwa kazi zenu wewe na FREEMA BOY anakusumburiaga wapi FREEMA ni mtu wa kwanza mkiingia location kile kitu tunamwambia naelewa na ndio ya maana sana anaga usumbufu asante sana mzee akubwira yuko dufise bwa burozi to dukoze arabizi akinambia FREEMA akiniko tuduga ruguru turaduga Mon Bebe twaduze mu Bubanza umva manake iyo location zote ni wazirondera wako kuyatirana twende undamuhaye indirimbo avati iyi tutosha kuja no ruguru turagenda tushaka gufata maison de passage tuyifate apana za video bo ubuto turakora cyane me bo reka mbigira abandi baririmbyi bari muhiganwa za Primus Star tutapafika mzaba tutapafika mimi ndashaka kukosa lakini acha watu tuulize kwanza kidogo about Dusma ndavyo location ndabona umenga location zabereye ahantu hamwe nubwo zo mu genzo ku mutago menga mwagiriye muri location imwe byagenze gute kugira ngo muvuge ati acha dutumikiye hapa video nzima yani tusisumbuke audio nziza na video ibe ya Dusma kuko ari ibintu ushaka gushira muri clip byinshi ugasanga atakamaro bifise iyi image ndogo sana uravye indirimbo aro ama image umenga nane ukorara abaziga image zimeze bien bo ni zine mu maparti mugo ni zibiri location urumva ni zine mu maparti me ni zibiri muri location rero arangomba nakubwira yuko dushoboye reka tuvyishimire dushoboye dufise aba director babizi uno musi nsoye Dusma
abantu bayishimye bakorere nguvu tuduze music tuduze jishaka ko abarimvyi bose dukora ikintu cha bien ego tugere neza rero mu higanwa turimo ndaze ko uri muririmbyi nabo akaba barimvyi bagenza bari mu higanwa kuva ari gitangura amajambo yagumye ari menshi cyane bakavuga ati jiri inapendelea sijui wasanii hawawezi live sijui nini kuri FREEMA BOY kimwe cyo afise uvuga kuri tagata na music niki bo cyambere nabashimiye bajya bakoze ibintu bya bien ubashaka bereza abaririmbyi butunzi ivyo nivyo dukeneye apana guca mugira bijya ama music kwiyandikisha bagahereza abantu barimba gospel baronse amafaranga acabe ba gospel baca baja mu bubare bamwe baca bigira mu bindi bihugu rero ubu hageze ko abastari baronka nabo uburyo ejo tubona tugendera muri ibi sivyo rero narababaye cyane kubona Double J ejo avuye muri igano arabizi afite talent boy sinzi ivyo barabiye ko sinzi ko barabira ubunini kugira ngo urengane mugabo talent yo barabira talent ya Double J yari kubandanya kuko ari abantu barimwo bakwiye kuvamwo je ndo muririmbyi namba bamubone ubunini woke nashaka kurengana vraiment mu bunini mugabo muri talent arashoboye umuntu uvuga ati bana uyu vraiment nge kwashatoka tutayari siwezi me nababaye kubona Double J avuye mu giganwa mugabo na arashoboye ikintu je ndumuririmbyi ndakunda abandi baririmbyi mugabo abariko barakora reka turabe katurindire benshi baravuze ati ntibari gufata barapere n'abantu baririmba rene bakabacanga bose n'abaririmbyi ubu baravuga ati kuririmba numvirije audio ya Mr Champagne avuga ati kuimba na kufanya hip hop vitu tofauti ile ni maoni ya Champagne voilà na sisi tunataka maoni yangu barakwiye kujamwo bose bajemwo abajiri nibo barabayiga n'umurapere ushaka gukubita hip hop akajana n'igihe akakubita hip hop n'amajambo yiwe bien akakubita bien ukabasanga umuntu atoya ama point none aba hip hop no cyo tubakumira cyo tubashira he kandi nabo arabaririmbyi reka nabo baje mu iganwa ni aba primus rapper bariho benshi bazojamo uno musa barapere bakora ry'umuhari ngo bifesi kubera iki bifesi akora bien kandi respect bro abifatamo neza niko ndaraba ama video ari mu buryo bwinshi arundi muririmbyi mu ipapere afise video nkazijya ninde bamwe bakora isondeka ugasanga arabapeti bakora vuga jene ari agapeti kamwe naora mbona mukagirisha ibiganiro kavuga ngo kambarira miliyoni muganga ngaraba video yakoze ifise valeur ya 100,000 canke 50,000 kandi yakoranye na kesi director mu kubwa pro akomeye na jene ndamukunda gisora za ndirimbo ziyo kwa Brian Smith ama clip ya bien ama clip ya bien mugabo ushoku niko ndavuga clip singo ndadisinga umuntu clip ubutugeze ko dukora clip z'agaciro please bagenzanje udafise uburyo itonde saba management rondera bagufasha canke ubikore neza apana kucusha office indirimbo tuja gukoresha clip ziga clip iga ni clip nashoka kuraba je mugabo ndabivuze nsiko munafiki ndabivuze kuri dukora ibintu vya bien ego tukiri kuri tagatana primusike igitangura amajambo y'abantu yaje avuga ati Brarudite guye ikintu ubutwaye anafaga nazimika bararavye ati primusike zose zabaye abazitwaye bose no munsi ntibari muri game bachavuga ati peut-être nabaje bazotwara ziga 15 million wataenda urazi gituma ni kubera bajya benshi bari ba gospel baronse urazi bagwaye yage amafaranga n'Imana urayiheba rero bajya nabaririmbyi babaye gukora cyane abwo primus star ni bien ndanezerewe ko ryikiraba ibi byose biko biraba abaririmbyi hageze ko bagendera imiduga rero y'agaciro ariko bareke utiyandikije muri primus star bo byaje ni benshi iyi ni partie 1 partie tuzoza kandi undi mwaka tuzojamwo Yap. Ego FREEMA BOY akajemba ko kurangiza iganiro kugira ngo dukwakwanye niturambira kuri Ndaha TV. Ushani sawa msakazi. Ama TV yanyu umuntu agize rere muca mufata video magage. Bogira subscribe gira subscribe ku TV Ndaha TV. Umukameraman umuzo mubona umutipo makunda kwambara ishati ama bagira bien. Bo ndashimye. Ndi kumwe na manager Bosco. Mu manager akomeye cyane afise ububare nka 10 mu Burundi. Asante sana mzee nanye naje no muse twisha nikaye na wale watoto wazuri nanye nze nane ndabaramutsa
Yes bakoze banda TV ko mwavyumvise ko na FREEMA BOY tubaganiriye byinshi ndetse yanatubwiye byinshi ku bintu asanzwe ari karakora nivyo arimo muri kano kanya yari El Malove mu kubisanzwe ndabakunda cyane komeza mukurikirana Ndaha TV ariko nimwibagire kandi no kuja kwa FREEMA BOY mugire subscribe kuri channel yiwe ndetse munarabe indirimbo yiwe Dusmario twako turaganira ko cyane no munsi ibintu bigende bimeze fresh ndabakunda sana